Black Entertainer TV. Umuririmbyi Kirikou A Kili yongeye gutahukana agashimwe k'imodoka igira kabiri ku ndirimbo yiwe Aha Nihe. Mbega ni gute umuririmbyi ashobora gukora indirimbo ikamara imyaka ibiri iri hiti akaba atayindi ndirimbo irigera iyisubirira na rimwe? Ayo namwe mu makuru nshaka ko tuyaga ko uno munsi. Nakwibutsa wewe wakoze subscribe ko wokora like, comment hamwe na share. Hama nawe utarayikora mwibutsa ko nawe wokora subscribe ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro byahazaza. Tugiye kubana mu kino kiganiro itasi the winner nk'ibisanzwe, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Ati rero bimeze gute? Umuririmbyi Kirikou A Kili aherutse gutahana Isanganiro Award ku nshuro igira 14. Akaba ari we muririmbyi atahukanye Isanganiro Award, agahabwa imodoka, aho abandi bahabwa amadekodere, amateleviziyo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko ukaba ubona ko uno munsi Isanganiro Award yateye intambwe, yerekanye ikindi kintu gitandukanye nuko bahora babikora, kuko ugiye kuraba uko bahora babikora nuko babikoze kwino nshuro ni ibintu bigiye bitandukanye. Kuko ugiye kuraba wazubona nk'umuririmbyi atahanye Isanganiro Award ngo atahanye dekodere, ngo atahanye ngo televiziyo. Ibyo ni ibintu nawe ubwawe wo kwigurira. Mugabo nibyo namye mvuga igihe yatahana contract muri Superbat ko hari ibintu byinshi bigiye guhinduka kuri we canke mu buzima bwiwe, kuko kuba yatahukanye ririya higanwa hari iyindi ntambwe yateye. Kuko nimba ta modoka yari afise uno munsi akaba yifise. Noneho nkakubwira nti indirimbo ni gute ishobora kuba hit mu myaka ibiri, kuko yatsindiye higanwa rya Superbat 2025, ubu naho turi muri 2026 akaba atahukanye irindi higanwa rya award kw'iyo ndirimbo nyene, akongera agahabwa iyindi modoka. Ndakwibutsa ko batangaje ko iyo modoka aheruka kuronka yoba ihagaze mu gaciro k'imiliyoni 36 z'amafaranga y'amarundi. Urumva ko ari iteka rikomeye, ari iteka ridasanzwe. Umugani w'abaraho ati ubu parking yaciye yagura, kuko yahora afise imodoka imwe none ubu afise zibiri. Rero akaba ari iteka ridasanzwe ku munyamuziki kuba hasigaye habaho ibihangano cyangwa hasigaye habaho ama award ku rugero rw'uko batanga amamodoka. Urumva nyene ko ama award yo mu gihugu asigaye afise vario, afisigaye afise iyo ariko araja. Abantu batunganya ama award ndabasaba imikomera amashi, kuko uno munsi mwatanguye kubona ko aba baririmbyi cyangwa abandi bantu bose baba bakoze bino bikogwa mvabwenge, baba bafise inguvu nyinshi, baba bakoresheje. Mwite Kirikou A Kili aho yagiye ashimira abantu benshi bagiye batandukanye bamufashije, yongera ashimira na radio Isanganiro hamwe na Isanganiro Award byo byateguye iryo higanwa ryuko boshiraho Isanganiro Award ziriza riraba buri mwaka. Rero nkakwibutsa ko umuririmbyi yabaye wa mbere, yabaye umuririmbyi Kirikou A Kili ku ndirimbo yiwe Aha Nihe. Umuririmbyi wa kabiri yabaye D1 ku ndirimbo yiwe Rekasha. Umuririmbyi wa gatatu aba Rinoji ku ndirimbo yiwe Muri Abana Babi. Rero ihiganwa rikaba ryagenze uko, bikaba byarangiye umuririmbyi Kirikou A Kili yegukanye agashimwe atahanye imodoka y'umwaka y'imiliyoni 36 z'amafaranga y'amarundi. Ugaca wumva ko ari iteka ridasanzwe kuba umuririmbyi no munsi aja mu mahiganwa agashobora kuba yotahana
imodoka y'umwaka nkakubwira ati nk'ibyo nari nigeze kuvuga igiharonka kajya gashimwe ka Superbat, nimba uno munsi umuririmbyi ashobora kuja mu ihiganwa akaronka award ikiye agaciro k'imodoka, nimba byari kugusaba nk'imyaka nk'itatu canke n'itanu kugira uronke imodoka, baba bakunguruje ya myaka kuko uyirose kubera igihangano cawe wakoze, nta mafaranga wiriwe urashiramwo, urumva bikaba ari byiza. N'ibintu ubona ko byagiye bivugisha abantu benshi, aho ubona aha hakurya mu Rwanda nk'umumenyesha makuru yitwa Mideli yagiye avuga ati abantu mutegura award mu Rwanda mukwiye kuraba mukigira ku Barundi kuko baradusize cyane, kuko niho honyene bashobora gutegura award umuntu agahabwa imodokari, mu gihe twebwe iwacu mu Rwanda umuntu ategura award bakabaha ibipupe ngo yarose ibi ariko ugasanga n'ubundi n'umusitari akomeye cyangwa yatwaye award agiye atandukanye, mugabo aracatega akagare cyangwa aracatega moto, urumva ko tuba tukiri inyuma. Reka rero vuge tishara tuhiye Kirikou na Isanganiro Award, mwebwe mufise ibyo mwakoze kugira umuziki w'uno munsi ubufatwa nk'icitegererezo mu makungu, hamwe na Superbat hariya ndababwiye ati mwarakoze kuba mwariyumviriye gutegura iryo higanwa. Je twari kumwe mwa kino kiganiro ni wa muhungu wanyu n'uburi nayo channel yanyu Black Entertainer TV. Utarakora subscribe, make sure ko wakoze subscribe, ugakanda like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro byahazaza. Ciao ciao.